N'amahoro. Nitwa Bayizere Meshaki, na jewe Emiliyo noshobora kuyikoramo umugambi atari muto kandi ukaduga, nko mu mezi 5 nkaba ngeze kure canke nk'inyuma y'umwaka. Ati gute? Emiliyo ndafise akabanza noshobora gutungiramwo ibitungwa bitandukanye, gusa nahisemwo yuko noshobora gutunga ingurube 2, nkatangwana n'ingurube 2, iyivyara n'ingurube itavyara, no kuvuga imfizi. No kuvuga imwe naharuriye yuko noyigura ibihumbi 300, agakwira ibihumbi 600. Ikindi basigaye ibihumbi 400. Ibihumbi 200 no bikoresha mu kugura ibikoresho vyaho zirara canke aho ziba. Ibindi bihumbi 200 no bikoresha mu kugura no mu kwiyabonesha ku maresitora ajya amaresitora uraja gutora y'ibiryo vyazo, no kwiyabonesha muri ivyo 200 ndazi yuko vyogenda neza. Nuko amafaranga yobaheze hanyuma nkatangura nkaransa projet. Kubw'ivyo kugira nunguke, umva nabansi imfizi nkagira n'ivyara. Iyo mfizi ndazi nk'umezi 7 canke 8, iyo mfizi yoba igeze kugira iki, kugurishwa. Noyigurisha hanyuma iyo mfizi ndayigurishije nkaguramwo iyindi vyara, kandi muri iyo yindi vyara ndazi hovamwo, muri iyo mfizi ndazi hovamwo iyivyara hakongera hakavamwo indi mfizi y'ibihumbi 300. Nuko nagenda ndaduga bukebuke, ya yindi ya mbere natangurana ndazi yo bigeze kuvyara, genda ndaduga bukebuke nkagurisha ibibuguru, ibindi nkabigumana. Yego, ndumva umugambi wanje ubu, kandi ndazi neza yuko ayo Emiliyo nyuma y'imyaka 2, 3 canke umwaka n'igice, ndazi noba ngeze kure ku ntambwe ishimishije. Muhezagirwe, mwarahezagiwe.